umuntu wese abonye umwana ari mu ngorane iyo ariyo yose, aba umwana ariko arakoreshwa mu rugo rw'umuntu, aba umwana ariko ariyerereza, aba umwana yatakaye, aba umwana yacumuye, atoca akubita kuko ni umwana ntabaramenya byinshi cyane, ahubwo woca umukebura ukamuyobora neza, ukamushyirira inzego zibijejwe byatumukingira. Koterekanya yuko atabana bofusira gucumura nivyo twifuza nta kugwiza amabohero nta kamaro bifise, ahubwo navyo nyene bishobotse vyofudika abana bakareka gukora ibyaha. Ariko ikigo c'Ingozi gushika ubu ni gito cyane. Abana b'abakobwa baba muri quartier mineur de la prison femme de Ngozi bafashe igihimba ca prison y'abagore Ingozi bashirayo abo bana b'abakobwa. Tugasaba rero yuko ahubwo bodufasha abagira neza, bodufasha mu kubaka ikindi kigo c'abakobwa. Kaco kigo rero bakacubaka ahantu mu gihugu hagati, tugafata gukura umwana Ingozi, kugura umwana Makamba umukobwa umujana Ingozi, ukamukura mu Kirundo umujana Ingozi, ukamukura Makamba, murumva ko ari birebire. Bakunzi mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi Agaseke, ndabaramukije kandi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi, aho turi kumwe na Gerard Banyankimbona akorera mu bushikiranganje bw'ubutungane mu gisata kijeje gukingira abana batarakwiza imyaka 18. Tukaba tugiye kuyaga rero kuvyerekeye agateka k'abana ingene kifashe mu Burundi, nuko abana basanzwe bakingirwa cane cane aba mineur mu rurimi rw'igifaransa. Turamuha ikaze rero mu kiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane, mwaramutse. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tubasabe mutwidondore ndetse mutubwire ibyo mukora mu bushikiranganje bw'ubutungane, duheze tubandanye ikiganiro cy'uno munsi. Murakoze, jewe nitwa Gerard Banyankimbona, njejwe gukingira agateka k'abana cyane cyane abana baba mineur, abana batarakwiza imyaka 18 bakoze amakosa. Sinzi ko bivuga mu gifaransa, les enfants les mineurs en conflit avec la loi. Nabana baba bacumuye bakabahana rero. Hariho rero inzego zijejwe gukosora abana zikabahana, zikabacira gufungwa. Umugabo rero ko ari abana ari agateka kabo kubahirizwa, ntibafungwa nk'abakuze no guhanwa ntibanwa nk'abakuze. Benshi bashobora kwitiranya agateka k'abana, agateka kazina muntu, agateka k'abantu bakuze. Mbega iyo tuvuze agateka k'abana twotahura iki? Agateka k'abana no kuvuga abana barafise amadroit barafise uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko butandukanye n'uburenganzira bufise abantu bakuze. Nico gituma bakingirwa, niyo baba bakoze icyaha barakwirikiranwa nyene nk'abandi, mugabo barakurikiranwa mu buryo bwabo bisangije. Igitabo kigenga ingene imanza ziburanishwa, code de procédure pénale na code pénale, igitabo kigenga ingene bahana ibyaha kirerekana neza yuko abana bafatiye ku ngingo zibaraba bonyene, baravye agateka kabo, ntibahanwa rero cyo kimwe n'abakuze, n'ibihano babaha naho bokora icyaha kimwe n'ukuze ntibahanwa kumwe. Yego, mwatubwiye ko mujejwe gukingira agateka k'abana, mujejwe kubakurikirana, mbega mureza mukabikora gute? Ukuntu tubikora rero nukukurikira. Murabona umwana agifatwa turakorana ministère de la solidarité nationale, ijejwe agateka k'abana k'abantu abantu bose, mugabo n'abana en particulier nabo nyene bakarabaraba. Tudukorana rero n'aba CDE, aba comité de protection des enfants batowe ku mitumba. Iyo umwana akoze ikosa rero agafatwa kwa OPJ
muri commune canke muri zone abo baca bemforma nibugana n'ingoga bakamimbarira bakabibwira na procureur procureur acabwira OPG akanyarutsa iyo dossier kuko amadossier y'abana bayatrita avec célérité bayatrita banyarutsa cyane kugira ngo agatika kabo ntigahungabane nico kituma n'imisi yo kubafunga nijya misi nk'iyabandi imisi indwi yisubiriza rimwe ahawe uburenganzira na procureur niwe abakurikiza iyo misi indwi irenze abanza gusaba uruhushya procureur hama no procureur acabwira uwo mu abamajise bafise iyo dossier bakihutisha iyo dossier kugira ngo inyaruke bamaze kumurumva iyo procureur afashe umwana acamujana imbere y'abacamanza ico bita chambre de conseil iyo chambre de conseil ica yemeza yuko umwana yoguma aburana afunzwe canke akaburana yidegemvye iyo aburana afunzwe rero twebwe nico tujejwe rero tuba tumutora umwana tukamujana mu bigo vy'igororero ibigo vy'igororero navyo dufise bitatu ngaha mu Burundi hari ikigo kijamwo abana baba muri ntara zo hepfo z'ubujepfo ubona dufate Bujumbura Irare Bujumbura Meri Cibitoke Bubanza abo abana na Makamba na Bururi abo bose bagenda mu kigo cyo mu Rumonge abana b'abahungu baja mu kigo cyo mu Rumonge abasigaye mu zindi ntara za ruguru bagenda mu kigo cyo mu Ruyigi kiri mu Ruyigi ushike kuri centre mu Ruyigi abakobwa nabo abana b'abakobwa bose bakoze amakosa bagenda mu kigo c'Ingozi mu kigo c'Ingozi niho dukoraniriza abana b'abakobwa bose bafise bacumuye bafise igicumuro bakoze amakosa bagiwe n'icyaha hama tugira dutegura rero ukuntu tuzoja kubaburanisha haraho abagenda baburaniyeho ikibiriraho fragrance hakaba n'abandi rero baca bajana tujana kugira ntibamare umwanya muniniya mu busho butandukanye tubatora tukabajana muri ayo masantre tukaza bashira rero abacamanza tukabadeplace abacamanza bakaja kubacira iyo imanza iyo bari ico bita itinerance judiciaire ego tukiraho muravuze ko muce mubatora mukabatwara muri ivyo bigo vy'igororero bega ubu abamaze kujayo bangana gute ibitigiri vyabo ibitigiri ni byinshi kuko uko babinjira niko basohoka kuko urumva umwe yinjiye hariho bacira amezi 6 hariho bacira amezi 3 hariho bacira amezi 2 hariho bacira imyaka 5 mugabo nagenda bamenyeshe yuko abana byatekanijwe uko byatekanijwe mu gitabo mpanavyaha umwana yakoze ikosa byari gupfungishwa ubuzima bwiwe bwose ntibamurenza imyaka 10 iyo aciye asaba ikigongwe akemera ikosa baca bagabanya bakaja ku ca kabiri ciyo myaka iyo ni igihe yakwirikiranwa ubuzima bwe bwo gufunga ubuzima bwawe bwose perpetuity mugabo iyo ari igihano gihanishwa imyaka izwi nk'akarorero nka viol abakuze barabahanisha imyaka 15 25 bivana ukuntu byagenze ku mwana ntibarenze imyaka 4 ntibarenze imyaka 4 asabye ikigongwe akabona ko yakoze ikosa kandi ati naracumuye kandi nzosubira bacamushira ku ca kabiri ciyo myaka aja ku myaka 2 urumva rero ibihano biravariya birahindagurika bivanye n'icyaha cyakozwe n'ukuntu cyakozwe nk'icyaha tuvuga ko umwana afunzwe kimwagiye yofunga ubuzima bwiwe bwose ni nk'icyaha umwana afite imyaka 15 arakora by'umuntu akuze byose arica ariba arasambana arashobora gusambana agaterana n'isida umuntu umugabo aca bakonsidera yuko ari cyaha nk'ic'umuntu akuze ni crime nijo rero ko umuntu akuze bamukurikirana bamushaka kumuhana jusqu'à perpétuité mugabo umwana nivyo navuze ko batamurengereza imyaka 10 ego tugaruke rero kuri vya bitigiri by'abana bari mu bigo by'igororero ibitigiri nakubwiye nti abana ibitigiri birahindagurika kuko uko binjira niko basohoka
nk'ubu abujyanye ugasanga amazeyo amezi 3 uwacataha ubundi akaba yinjiye urumva ibitigiri birahindagurika nk'ubu muri iki gihe dufise mu Ruyigi dufise y'abana 82 bose hamwe b'abahungu hakaba harimo 34 bitwa abapreveni ni kuvuga umuntu atarakatirwa 34 ntibarakatirwa mugabo 48 n'abakondani baramaze gukatirwa umunyororo aho ni mu Ruyigi mu Rumonge naho dufiseyo 95 kandi rero capacité d'accueil y'izo centre zibiri ni 72 batarenga mugabo urumva twaramaze kurenza kuko kugira umuntu yoroganize ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane bisaba kwitanga bigasaba no kudeplasa ba bantu badura kubacira imanza ni iki gihe muje kuturaba arivyo turimwo tuko tutegura ukuntu tuzogenda kuburanisha abana hagati y'itariki 19 n'itariki 23 zo kumunani urumva nitwagenda abana bazoca bagabanuka mu Rumonge rero dufise 95 hariho 50 bataraburana bitwa ba preveni na 45 abakondani bamaze gukatirwa umunyororo Ingozi naho dufite ikigo kimwe c'abakobwa gifise capacité d'accueil ukuvuga abantu cakira kitarenza ni 36 ariko ubu dufiseyo 27 abakobwa rero ntibakora ibyaha cyane gose nk'abahungu mwatubwiye ko ibigo ari bitatu mu gihugu cyose bivanye n'intara bagenda babatoramwo mbega muri ico gihe nimuhava musanga hari hagahaze hari gihe abavyeyi bataronka uburyo canke ingene bashika kuraba abana babo kubera abari kure mbega murategekanya kubaka ibindi bigo mu zindi ntara canke mu mutegekanya iki mu bushikiranganje twotegekanya yuko atabana bofusha gucumura nivyo twifuza nta kugwiza amabohero nta kamaro bifise ahubwo navyo nyene bishobotse vyofudika abana bakareba gukora ibyaha ariko ikigo c'Ingozi gushika ubu ni gito cyane abana b'abakobwa baba muri quartier mineur de la prison femme d'Ingozi bafashe igihimba ca prison y'abagore Ingozi bashirayo abo bana b'abakobwa tugasaba rero yuko ahubwo bodufasha abagira neza bodufasha mu kubaka ikindi kigo c'abakobwa kaco kigo rero bakacubaka ahantu mu gihugu hagati tugafata gukura umwana Ingozi kugura umwana Makamba umukobwa umujana Ingozi ukamukura mu Kirundo umujana Ingozi ukamukura Makamba urumva ko ari birebire cyane twapropose yuko ico kigo cyo kubakwa Igitega hagati na hagati muri centre y'igihugu buri umuntu amutora habe hagufi ico kigo rero nico twapropose ko cyo kubakwa hanyuma ikindi waruvuze wavuze ikintu kijanye nuko ngo abavyeyi ari kure batabashikira turakorana n'ishirahamwe yitwa TDZOME na UNICEF barorganiza ico bita les visites familiales abana bakaja kurabwa n'abavyeyi babo kandi bakabasubiza n'itike bagiyeko arero tu hama bakaca bagateka bagasangira nabo bana bakabona yuko nyene abana agateka kabo katamenewe nabi ubu munsi mukuru ico gihe abavyeyi bose bavyifuza barandika bakamenyesha ati visite familiale ni itariki bakagenda ego hanyuma no muri centre nyene hariyo telefone amwana akeneye guhamagara umuvyeyi baramuha une fois par mois bakavugana n'umuvyeyi wiwe ego mutubwiye ko bagiwe n'icaha mu batwara muri ivyo bigo mbega muri ivyo bigo baraza bakigishwa iki baraza bagakurikiranwa gute mbega nta burenganzira baba basanga batswe bashitse muri ivyo bigo uburenganzira bakwa abana sico kimwe n'abakuze abana uburenganzira babaka n'uburenganzira bwo kwishira no kwizana le droit d'aller et venir kwidegembya ugasohoka hanze ariko abana barakora ibikorwa hariya ntibafyina barafite ibikorwa byo kurima imboga zabo bafungura aho baravuza ingoma barakina umupira barabaha imipira barabambika impuzu barabaha ibirato baryama neza niko kujya muri interna ibitanda superpose
yego nta badroit baba bari privé de liberté gusa mugabo ibisigaye byose abana bafashwe neza amajambo make baravuzwa hariyo centre de santé indani hariyo umuntu atondayo imisi yose kugira ngo arabe umwana agwaye amuvure infirmerie hariho bafite n'uburenganzira bwo gusenga barafise amariye do culte barafise ama temps de culte kuba mizima barafise abasengera abakatolika kujya mu maprizo yandagiye yego ku burenganzira ujanywe no kwiga nabwo nk'iyo umwana asanze ari ku ishure biraze bikagenda gute iyo umwana asanze ari ku ishure ico turakivuga tukakibwira abadutwara natwe haraho bishika bakabagirira ikigongo ari umunyeshuri agasubira ku ishuri kuko urumva ibyo byose no kuraba intérêt supérieur de l'enfant kumufunga si byo byonze imbere cyane mugabo arafungwa kwaba yakoze ikosa mugabo gasanga haraho babagirira ikigongwe ko barigeze kubagira ikigongwe mu minsi iheze yego abana 19 17 barataha naho bari bafise ibyaha bagira basubira ku mashuri hataraho naho hariya tubigisha imyuga Tedezome iradufasha ikoranye na UNICEF tukabigisha imyuga bahiga kubarira impuzu gusora impuzu aho bakiga mekanike kuvuga ukora amakinga bakiga salon de coiffure kumwa bakiga alphabetisation kwiga kwandika bariga kucapa ku mipira ari plastique bariga soudure na menuiserie hama rero nkabamenyesha yuko batekanije yuko iyo umwana hejeje umwuga hariya mugo imyuga yiga abo bantu babaye kondane ku mwanya muremure umwanya bamukondanya amezi 3 nta mwuga yo baramenya amezi 6 nta mwuga yo baramenya mugabo ari nk'umwaka avayo yize kandi turamutekerera icagenda twaye ikintu bita kit wize gusudira baguha pesta sude na merenzi ibikoresho uzokoresha bagaca habaho ikintu citwa ntuze visite familiale dukorana baba CD comité de protection de l'enfant mu makorine ma zone bagenda bakaraba umuntu akora uwo mwuga baca bagenda bakamuinstara iruhande y'uwo muntu akamumenyereza ukazoba libre akabarayo umugabo ukamutunga kandi baca bamufasha no gucunga ivyo bikoresho twamuhaye wize rero kuba usudira baguha potasude na mereze no tundi dukoresho ukoresha amabageti ya mbere ushaka kugura kugira ngo ushobore gukora umwuga wigeze kubarira baguha imashini n'ibijanye navyo kubaza baraguha iranda baraguha ibyo bikoresho byose bifatanye imbaho byose ugenda ushika ukora ko waravyiza kandi barakora n'ibintu hariya cyane bagurisha bigafasha abo bana mu byo gufungura barakora ibitanda barakora amameza aho barakora imiryango barakora amadirisha ibyo byose bica bigurishwa hariya bigafasha abo bana mbega ntimushobora kubona ko hakenewe nk'ishure muri ivyo bigo kugira ngo bace babandanya biga ivyo ni biri mu migambi ya kazoza turifuza yuko muri centre hose yoja y'ishuri umwana yarasanzwe yiga akabandanya yiga akazosohoka abandanya atabanje gusubira inyuma ivyo ni biri mu migambi mugabo gushika ubu turabishikako mugabo iyo myuga biga rero muri ayo masantre nabo hanze baba odaranturu y'ico kigo barimo baraza kwiga bakigana n'abantu bo hanze hama bagataha nabonye bakamenya imyuga no ubwo bumenyi bw'umwuga ntibuprofita abo bana gusa buprofita n'abantu bari odaranturu baba hafi y'ivyo bigo aho retandro wazire naho baraza gukina umupira bakarivura ama match n'abanyeshuri bandi kandi ugasanga baratsinze kuko majamo make bafashwe neza nta kibazo ego hari abene gihugu ndetse n'ugwaruka rurimwo nabo bamenye warimwo bakura bazi ko umwana adafungwa umwana ataja mu gasho atarakwiza imyaka 18 bakishiramwo ko hahanwa umuvyeyi sinzi ko byari vya kera canke bitagiharugwa uko biraharugwa suko bigenda twebwe nakobiye gukurikirana abana bakoze ibyaha bahera ku myaka 15 guca ku myaka 18 abaze kwiza 18 nitumwakira muga ayikwije ari mu kigo
yaramaze gucumura yacumuye ari umwana azoraheza igihano ciwe ariko considere ko ari umwana araje afite imyaka 20 mugabo amaze gufata agikora icaha akaba afite imyaka 18 nitumwakira aja mu bakuzi ibyo vuze rero ko iki cyaha cyaganirwa umuvyeyi wiwe n'abantu batarakwiza imyaka 15 kuko ico bitana majorité pénale ngaha mu Burundi meme daro mondanti ubu ni imyaka 15 kari aho 13 bayidugije kubera ngo ba protéger beaucoup plus nuze les droits y'abana bayiduza ku 15 umwana akoze icaha rero afite imyaka 14 n'ibice 8 cyaye 9 uyo mwana ntakwirikirana niyo bamujanye cyatumukurayo aho bamujanye twabati uyu mwana nataye kuko taragira kwirikiranwa n'amategeko naye cyo gihe rero umuvyeyi acaza kurepara ikosa umwana yakoze kuko urumva c'est considéré ko yamureze nabi bica bigwa responsabilité ija ku muvyeyi agakosora ico gikosa akarepara rodomage yakozwe n'uwo mwana yego tukiraho nyene imbere yuko abana batwagwa muri ivyo bigo umwana agifatwa agikora icaha mbega ntaja mu busho hariho ubusho bwagenewe abana canke baja hamwe n'abakuzi gushika ubu rero ico ni kibazo dufise naco ubundi umwana ntakwiye gufungirwa hamwe n'abakuzi mu busho bumwe bumwe muri mazone ya Bujumbura na ruguru barabasepara abana bahagira akasirire kabo babafungiramo mugabo henshi harabusanga bari kumwe n'abakuzi hayi Bujumbura nko muri BCR usanga bari kumwe mugabo tuma dupreda aske bo bagirira akasirire kabo abana bafungwa n'abakuzi baba bakobwa baba bahungu bakaba ukwabo rero nibyo twiko turasaba tugasaba nuko muri kazoza hazobaho ikigo kibakira abo bana bose bakoze amakosa ntikitwe agasho kibi ikigo kibakira hanyuma abacamanza bagera basangeyo babumvirize abapeje babumvirize hanyuma babinyarutse babone gucirwa imanza byihuse tubibutse ko turi mu kiganiro bategabira ungura ubwenge aho turi kumwe na Gerard Banyankimbona akorera mu bushikiranganje bw'ubutungane mu gisata cyo gukingira abana batarakwiza imyaka 18 tukaba tuko tuyaga rero kuvyerekeye agateka k'abana n'ingene bakingirwa abana bagirwa n'icaha ego mbega uravye mu Burundi ubona agateka k'abana aho bigeze kifashe gute agateka k'abana karubahijwe mu Burundi yego turavye kuko amategeko mpuzamakungu yose Burundi bwasinye arubahirizwa ngaha mu Burundi kandi amategeko y'igihugu ayaje yose yisunga amategeko mpuzamakungu kugira ngo agateka k'abana karubahirijwe cyane hano mu Burundi kuko nikibigaragaza nuko dukorana n'amashirahamwe mpuzamakungu nka UNICEF iraza ikara ibyo twiko turakora kandi kabishima cyane irashima cyane ko abana bitabeho cyane muri iki gisata twebwe dutwara dukora neza cyane na UNICEF dukora neza na TDZOM injejwe abo bana nabo nyene kubafasha mu buryo mu myuga murumva kandi yuko abana bafashwe neza cyane ego urumva kagateka kabana kubahiridwa hari gihe umwana yagirwa n'icaha canke agafatirwa mu caha ariko yatumwe n'umuntu akuze yatumwe na mukuru yatumwe na muvyeyi wiwe guca usanga yagiye nko kwiba canke yakoze icaha kanaka agaca afatwa akaba ni wafatwa nko muri ico gihe mbega umwana akiri muto murabona ko bafise ubushobozi bwo kwivugira ubushobozi bwo kwidefenda niko nokivuga biraza bikagenda gute mbega nk'iyavuze ko afise umuntu yamutumye uwo muntu muraza araheza gatumwa ko kugira icyaha cyagire umwana mu gihe aba yatumwe n'umuntu akuze mu Kirundi bavuga yuko ikosa ryagira uwarikoze urumva kugira ubone ko ari umuvyeyi watumye umwana biragoye cyane ko umwana yatumye umuvyeyi kuja kwiba Mico gihe akurikirana uwo mwana yafashwe igisuma nigifashwe siko bacuvuga ne mu Kirundi igisuma nigifashwe bwana ni bakurikiranwa muri bati papa yantumye kuko hagati y'imyaka 15 cyangwa 18 umwana bageze kumenya ikibi n'iciza abageze kubona yuko atoshobora kuza gukora ico kintu uri umuvyeyi niwe mugati genda wibe ucija kwiba niko atobwira tugenda wice uja kwica hafatwa wishe
ntihafatwa uwatumye wamenya gute ko yamutumye. Hama uti rero uti none abo bana bobo bara uronka ubushobozi bwo kwidefanda bwo kwigwanirira barabufise cyane gose kubera umwana afashwe kirazira ko yumvirizwa adafise umwavoka. Cyo tumuronderera umushingwa manza ahagarara iruhande yiwe kuva muri police gushika muri cour de cassation cyangwa cour supreme nta mwana burana adafise umwavoka. Iyo aburanye adafise umwavoka iyo dossier tubikagaragara ko ari umwana cyo tubigwiza n'ubusa. Donc iyo dossier ba nul et don nul effet nta cisubira kumara na gatoyi baca tumusubiza inyuma bakamwumviriza kagati kiwe kubahirijwe afise umuntu amwasista. Turafise rero abasista juridique apana bo mu masantre bonyene aba conseiller juridique turafise nabo n'abavoka nk'ubu dukorana na femme juriste mu minsi yeze twatwara na FENADEB abantu baronka uburyo bahabwa uburyo na UNICEF hama bagaca baza kuburanira abo bantu. Umwana afashwe rero buno nyene tuja tumurungikira umwavoka amufasha kumuburanira. No mu kuburana tugiye kuburanisha hariya abavoka barahari tuja tubashira ku mwavoka amufasha. Canke abandi bantu bajejwe agateka kweze kazi na muntu nkuko amateka bivuga umwana ntiyumvirizwa adafise umasita social iruhande yiwe canke umwavoka amufasha kudefanda sa cause. Ku bantu bakuze iyo bagirwa n'icaha bigasaba ko barengukishije baba bari kumwe n'abashingwamanza abashingwamanza bararihwa. Mbega namwe abo bana muraza kumukabarihira abashingwamanza canke n'ivyo basanzwe bajeje bakorera ntibakora mu bisata by'abigenga murakorana mu bushikiranganje? Oya ntidukorana mu bushikiranganje abavoka bakora ibyabo. UNICEF ica ikorana na igafinansa nka association des femmes juristes canke association itwa FENADEB ijambo itwa FENADEB. Iyo FENADEB yaheze karondera abavoka groupe y'abavoka bakorana nibo babo baza rero kudefanda amadosiye y'abana. Hama UNICEF iba yabatekanije agahembo barahembwa ntibakorera ubusa. Ego muravye niyihe ntambamye mumaze mubona muri ico gisata canyu musanzwe mujejwe muvuga ati iyi ntambamye irahari kandi iramaze kwibonekeza irakeneye gukemurwa? Intambamye ihari murabona ko igihugu cacu ko kidafise uburyo bwinshi cyane. Turabura uburyo bwo gukora neza ivyo tujejwe. Uburyo ni bukeya tugasaba ko bwokongerezwa rero kugira ngo umuntu ashobore gukora ibi bintu. Birasaba rero no kwitanga. Utitanze ibi ntavyo mu yoshobora kuko birasaba ko uheba umwanya wawe munini cyane gose ukawukonsakra kuri ivyo bintu kugira ngo urabe kuntu agateka kabana ko bahirizwa. Uburyo rero burabura mugabo ni ibintu bironderwa bikaronkwa. Tuguma tudodora agosha droite gushika naho turonka uburyo gukora ico gikorwa naho butabukwiye buke bwo buraboneka. Mu kurangiza mbega n'akayika mu mutera abene gihugu muri rusangi ugwaruka ndetse n'abakuze kugira ngo agateka k'abana kagume kubahirijwe kagume gakingiwe? Nuko babonye umwana afashwe. Umwana arakora ikosa n'ukuze arakora ikosa. Abanye umwana afashwe boca bimenyesha mu maguru masha kugira ngo nta agateka kiwe gahohoterwe mu kuguma mu gasho mu kuguma mu munyororo canke kabona agateka k'umwana baramuhohoteye umwana ariko arakubitwa ivyo no guca mu bitanga n'ingoga komisa munaca hanogwa bakamuhana uyu muntu yakoze ivyo bintu hama agateka k'umwana kumwe kubahirijwe. Ico no basaba nuko umuntu wese abonye umwana ari mu ngorane iyo ariyo yose aba umwana ariko arakoreshwa mu rugo rw'umuntu aba umwana ariko ariyerereza aba umwana yatakaye aba umwana yacumuye atoca akubita kuko ni umwana ntabaramenya byinshi cyane ahubwo woca umukebura ukamuyobora neza ukamushirira inzego zibijejwe byatumukingira. Akajambo ku mashirahamwe nayo akorera muri ico gisata cyo gukingira agateka k'abana? Amashirahamwe turayashigikiye cyane kuko baragerageza gukora uko bashobora kugira agateka k'umwana kubahirizwa. Ni menshi cyane yego ariko arakenewe ko yokorana
mu bisi ntiyikorane ishirahamwe ryose rigakerekana ibyo rikora hama bakabishira hamwe kugira ngo ingufu zogerekane zo gukingira abana mu majambo make. Yego. Reka dushimire mutumire wacu Gerard Banyankimbona yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke. Murakoze cyane. Hanyuma ni mwatubaza tuzobabwira tuzobaha ikiganiro. Yego. Shimire namwe mwese mwariko muradukurikirana ngira ngo mwumvise ivyerekeye agateka k'abana kandi ko gakwiye gukingirwa naho butaha ikiganiro kigarukiye ngaha.